Imana yonyene yaribiye akabanga Abarundi irababwira ko atana kimwe itaduhaye. Aha muri iki gihugu cyacu nta kintu na kimwe itaduhaye. Tuvuye mu bikorwa rusange n'ugwaruka aho turiko duca imikobeko kugira ngo dukingire iyi si Imana yatuguremeye. Niho twabazanije ikibazo tuti turondere ikintu twoba dukura hanze tuzana mu Burundi, aha mu Burundi tutagira. Twakirondeye nta na kimwe tutagira. Rero turahimbagwa cyane kubona iki gihugu kuko nabo bavuga ngo bafise ingorane ngo igitoro. Suko bafise amahera mu mufuko wo kugura imodoka. None utagira imodoka yorondera igitoro ciki. Utagira imoto yorondera igitoro ciki. Yariye ntuzewe agahaga yicaye neza muhiriwe mu nzu y'amabati agacarira ngo ndabuze igitoro aho arahimvye yanyoye yari agacarira. Murumva ko gantuze aho no kubera afise ibihera yabuze ica bikoresha kuko none mbwira ugira bavuga ngo mpa amahera yo kugura igitoro bavuga duha igitoro gusa mu miseze hamwe inzoga zakena bose bavuga ngo dukeneye inzoga ntimukeneye amahera ngo twebwe ibeye intutubwira hari aho bace babwira ngo viriza mutama twe duha inzoga gusa ivyibeye intutubarire ndabajije nti ku mufuko ariko amahera ngoya none ushaka inzoga za gusa Perezida wacu neva n'umujama w'abajene